ALVIN SMITH urabona irya video ya toto moya urayibona? Yes. Ewe twaraborewe ALVIN SMITH aragera yaho abakobwa b'ibisusu ababona akaca shinga mizi hari umukobwa rero yari yaborewe arasara ngo ALVIN nshaka dutahana ALVIN nawe ngo munioneye sasa ngo uyu demo ngo ko ngo nanishikuye eko TASHA ODA nawe yarari hajya TASHA ODA nawe nabona umenga arashavuye nakona mu boss wiwe abademo nk'abajangweri boguma bamujaniranya abona arashavura ati ndadusiga muri video arigira ALVIN SMITH afise akantu nyene afise akantu ko kuvuga ati jewe nyima nkunda umudemo ingidire kabasi uwo ombe ari wicitwazo nandi ALVIN akunda abakobwa bonze iryo banga warimenye gute benda kubaza video ya mbere watanguye kujamo byagenze gute yari yande umuntu yakubwiye ati yari ya bifesi iyi umuzingi munini urayibona bijyanye ndoto zanje jewe zari zo kuba umustar kuva kera kiri muto yashaka kuba umustar mu bohe buryo umustar mu bohe buryo kuririmba najya buratse kuririmba ko yari tutabeshanye nzi kuririmba n'ukuri tugira ka kapera twumve ko tari korabesha. Okay. Sigaho ndagukunda rimwe gusa ariko simbona ukuntu byakira uziko ndagukunda nta wundi fisa atari wewe Rindira kwanza rindira ibyo bintu si ibyawe vrema byari bincanze toke twagiye ubu tube seri narakunze umuhungu aranyanka ashushanya ko ndiko ndamubesha ndamubwira ko ndamukunda igihe kitari gito ni hamwe gusa hamwe nyene umuntu Chanti birasi ibyawe reka ari indirimbo nari nanditse gusa ngomba kumera uko nyene. ALVIN SMITH musanzwe mukorana amaklipa agiye atandukanye ubu tuvugana ari muri Kenya cyangwa warayimenye ntago ari muri Kenya ari he sinzi nk'abantu baguma bamwihenda ko bavuga ngo ari muri Kenya ari he nari muri Kenya kwe ari nari muri Kenya ari mu Rwanda bagiye bajanye n'umudema raho awo muri Kenya dramati bafitanye indirimbo na Voice gusa ni kubera nyene byagoranye gatoye dramati burya nawe ntari ukuntu yashatse kuvuga ngo yahombye ataruhomba abantu babonye yagize hajya nta ruhombo dramati no vuga ko yagize muri ya show ya Voice uri sure koko ataruhombo yagize none gashahu none habura ikintu rya video kugira none ayireke isohoke iye video twakoranye na Voice nawe hagiriho. Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ko ari hanze yacu mu nkundire ndababwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongera ndabaha ikaze mu kiganiro cyacu arico cyanyu bashikizwa na jewe Omario kuri TASHA uyu munsi umuntu ziri kumwe twahuye cyo ku mugoroba ambwira ati Omario ufise urusaku rwinshi umunwa wari kuramujya ubona wese uwundi ni gentil ndakuramutsa cyane ucugira ku muriri umbwire urusaku ufise ushaka kubwira abantu umeze neza kwanza nenda bakumbuye kwanza nenda bakumbuye kandi cyane
ejo mwijoro twarabiye nko bivuze kweri ndamubwira ndashaka dukora ikiganiro cihuta bafazine ndabakumbuye kwanza reka ndabaramutse amakuru y'imisi amakuru y'imyaka umwaka mushasha wagenze ndibaza wagenze neza aho wagenze nabi nizere yuko uyu wowe bizogenda fresh imbere yuko ubwo dushikira urusaku nyene reka ndakubaze kubonana bonane we yabaye uri hero 30 lo 30 yabaye ndi muyinga ndi muyinga nyene n'abadiwani n'abarinoji n'abarinoji n'abamoni ya frere turi kumwe nabo ko turi mu bintu by'akazi hajyanya 00 kugira winjire mu premier zo kwa mbere 2025 nibe bintu mwakoze ijya 00 mukibona ishitsi ibintu twakoze natwebwe bamwe twararyohewe abandi nabo bo tube mu ruhande rw'iwacu twe tugiye mu bintu vya show urabyumva show na urayumva uri kura n'inzoga gusa je ko yata inzoga nazihagaritse ariko ubu ndanwa nyene akantu nyene gusa kari nyene nka cocktail light cyangwa karuna kuziweyo akonzi nyigisha kaba kameze gute kantu rero nagiye mu kabari kwa Satbi hariya mu Kabondo je ryari ryambere mbere kabari ndakagiye ko mbarambazo fatiki mbona bamwe ko arafata cocktail nanye mataha ntegerezwa niho nakanwereye ari umunsi wa mbere kararyoshe uburo niko wifatira gusa ubu nitwa nifatira kubera tutuma ngira morale tumangira morale gusa 2025 ndash je ngomba mumuririmbyi ariko ugomba mumuririmbyi go none urako natagasi shago cyo looks gafize egejeje twarawenda kuyobeka naho ndamutsa usigaye wenda umuzungu gusa n'amahoro menshi cyane fise ama video menshi nguma ngendamwo ndabikora neza ndavyitwaramwo neza yes haro nkiraho yoyo ari video yoyo twatwo turakora hirya AJP day winner nene tuko turayikora gusa yo irimwo nyene na vibe oya gusikino cyo maze kubona sha nta muririmbyi n'inyo mu Burundi ngira mutarakorana n'indi uwo tutarakorana kandi mubabwiye ni DJ Fernando urabyumva uwo nawe ne twahuye ndi muri video ndamubwira none wewe kubera ki utawuru turondera tuze gutamire muri video yamiye ngo jewe ngo bafanzi ngo nibamenyereye ngo ku ndirimbo ngo zo gutamba ngo bamenyereye ngo ku ndirimbo ngo za romantique ndamubwira ati wewe guma muri romantique abandi bishinga bibereye mu mapiano nka Satbi noneho yakari mu mapiano ubu ha Bimisa mikwala ati rugo mumuririmbyi ngoma mumuririmbyi kubera bon juste ALVIN SMITH urabona ijya video ya toto moya urayibona yes ewe twaraborewe gusa twaborewe video bihetse biya byose twakoze aya twari turi bazima hewe ALVIN SMITH aragera yaho abakobwa bibisusu ababona akaca shinga mizi ahubwo je narabibonye ndavuga ati ego umunyereka uko uteye byose none rega jaja ndi nkamaneko je ngiye muri video y'umuntu ego basi ndaraba ibintu bimwe ariko nomba njanywe n'akazi ngajende muri industry ahubwo uzozura dufatira utu video twa uri byo bisigaye hewe hari umukobwa rero yari yaborewe arasara ngo ALVIN nshaka dutahana ALVIN nawe ngo munioneye sasa ngo uyu demo ngo ko ngo nanishikuye eko ndamubwira akora kugira ngo karanishikuye eko ndamubwira ibyo nyene ivyo nzoza ndavuga mu kiganira mbira ati ngo wapi gentil ngo wewe ngo nawe ngo turaba ibintu utazuravuga nona nusra ujya mu demo ujya nusra ujya byibushe ari mu ndirimbo ya Diwani na Bface ijya imuhira uramubona ujya wewe harageze yaho ALVIN amubwira ati ALVIN je nkene ugumane na jewe jenyene aho bakobwa bose tubasige tugende TASHA ODA nawe yarari hajya TASHA ODA nawe nabona menga arashavuye
nakora umubosi wiwe abademu nk'abajangweri boguma bamujaniranya abona arashavura ati ndadusiga muri video arigira narumiwe kwera Alvin Smith namwe umunsi nzogira ikiganiro ivyo nzovuga byose nizere yuko ari verite ari nje niboneye ujya mugashaka kwakunda abahungu sana abakobwa sana ujya uri umukobwa ufise igisusara yego basi ujya bakeneye ko muheza gusa nta bindi ariko guyiwe yujya muhungu n'umukobwa yonze urabizi yuko hajya nirna hajya nahandi naho basi baba kuvuga ati ngo baragumanya ntago bari gushobora kubandanya bakundana kubera Alvin Smith afise akantu nyene afise akantu ko kuvuga ati jewe nyimba nkunda umudemu ingidire kabasi uwo ombe ari wicitwazo nandi Alvin akunda abakobwa bonze iryo banga warimenye gute ni kubera jewe ndabizi Alvin Smith je ndamuzi kuva kera kuva akigira amafilme naba Ismail Gasori kigira amafilme nabanga ho kumenya ati hari umukobwa ujye bigeze bakundana dafise ibisusu ujya Alvin Smith ujya akawaida kubwira umukobwa wifuza borambana umukobwa dafise igisusu gusa umwemere uzi yuko kugucitsinga hanze ari kawaida ujya kubwira ngo ni bombocrat ibintu byose kuri ivyo bintu bimaze igihe rero biba hari usanga abahungu n'abakobwa bahuye ntibikingire bikaca bivamwo ibintu vyo kunywa amapirire ibintu vy'amapirire biraharawe iyo ubibonye mu kibana wewe ubibona gute bikwigisha iki bijya bintu navyo vy'amapirire bijya navyo ni bibi jewe nubona jewe nyene kuryamana n'umuntu arikingira cyo bati ngo ndikundanwa amapirire ndashobora izo pirire ndashaka kuzinwa nkagira ikibazo sisubire kuvyara akarorero abakobwa bose banwa amapirire botuma baza barashisha muko yakano ko mukoko je nakamfisa ariko je ndikingira kuba sinkeneye umubiri wanje kuba umubiri w'ivyerekeye kwa muganga gusa kubera je ngwara gake vrem namugudemu je numwe no hanura ngo azanwa pirire just ataranavyaraho haje bariko yica imbuto zo munda ku buryo cya gitereko cyo gusama caciyugara kugira usaminda ego washiba wasenze nandi masengesho nayandi agakurikira ari ibintu abakobwa baba video vixen bakora ujya mu gukora hari byinshi usanga bahura navyo muri kajya kazi cyane yuko kajya kazi gahogwa mu ijoro byinshi bikorwa hajyanye abantu benshi batamenya nibi ati hari ibintu byinshi bajya abakobwa ba video vixen bahura navyo cyane yuko akazi kanyu usanga mugakora mu ijoro ibintu byinshi usanga bahura navyo kuburyo usanga binababera imbogamizi nibi oya umudemu wenyene niwe yipangira program legacy bose nkaje iyo tugiye muri video turinze duheza video tudashatse ko tugumana n'abastare kugira turyoherwe wenyene ushaka kamera we barayaguhereza na déplacement ushaka usohoka wowe urinze usohoka ubuzi yuko ugiye kuryoherwa cyangwa ukabuzi yuko ugiye kwigurisha uravyumva ivyo rero biri kubiri hari bamwe basohoka bigire kwisorera inzoga n'abandi bagenda bagiye kurondera abagabo baryamane baronka amahera uravyumva gusa Jefferson nibiranshikira je ngenda mu kabare ngiye kwisororera akazi ko video vixen ubona muri societe bakakira gute abantu benshi bagafata gute ahubwo abantu mbere bari bakwiye no gufatana neza n'abakobwa binjira mu mavideo kubera twebwe abakobwa bari ngaha mu Burundi bagenda mu mavideo ni bakeyi cyane kandi urabona ko amashusho aguma agaruka aba yayandi nyene uravyumva abanyamashusho ko aguma agaruka aba yayandi nyene akarero raba no mu Rwanda aragerwa baguma bahindagura ariko amashusho aguma agaruka niba abadancer ntabwo ari abavixen baguma bahindagurana none gashawo none mu Burundi bataratahura akazi k'umuntu bagahereza agaciro wumva yuko warohe musaniyo kuyumvira ngo reka ngo je mu vixen ndamuhereza umuriyoni umwe muri video atari umusani arigera hemba atari umusani nafizo ntarigera hemba umukobwa umuriyoni nta n'umusi n'umwe
Satu bi wewe ndibaza 5 arashika satu. Gusa haro n'abandi bantu bavuga ati abakobwa nabo nyene baza muri ayo mavideo nabo nyene nta gaciro biha. Niba abakobwa usanga ahari hose ubashaka urabaronka mu barabara mu bubare bwa hato na hato basangayo nta gaciro biha. Ugasanga bavuga ati niyo mpamvu badashobora guha umuriyoni mu gihe nabo babona ata gaciro wiha. Ivyo bintu abantu bavuga uko nabo bavuga kwiki? Akarero kagufiya cyane. Ntabasa nurigira bumva bavuma ariko ubu nyene ubuzima bwansi bagaje batangura kugenda mwibara barondera amayisha. None ako kazi ku vixen si vya bindi biza misi yose. Bize nko mu mwaka urashobora gukora nk'ama video 3 canke 2. Uri mu vixen mu mwaka urashobora gukora ama video 2 canke 1 mwizo imwe si zose ziba hits kugira abantu bakumenye. Umuntu aca yiyumvira none jewe okay kana kazi kanje ku vixen none nzoca nkuma ndindiriye bijya nyene none hama ndeke kugenda kutarondera jewe amahera ngo ndindire ngo ibyo vya video nyene bize birampemba wapi n'umusana ari wowe sindabizi nta musaye numwe yoba dafisa ka business kiwe pembeni uravyumva kubera ubusegusani burariha kandi ubusani burahemba ariko buri muntu wese afise ikintu ciwe pembeni ategerezwa gukora kimwinziriza amahora atabintu byo gusani gusa. Rero n'abavixene nuko nyene ibyo bya bintu vya video kujya bitaza misi yose. Natwe wa mubonye DJ Fernando byasi byari kukinga Sura sotora nakwe ujasi bandanya urumva niyo mpamvu ndiko ndakubwira frema abademu baba vixen ntibaza barafatana abagwa bakwiye no kuba supporting ariko n'abademu bora bacika n'intege bivanye najya amahera ari baduhereza samera meshi baduheza none ibintu byo video amahera twebwe turonka ni yamaranye no kuvuga ati yo kwigira neza no kwambara no gufunga rero ngo uri kurarondera ubutunze mu vixen wapi. Hari abantu benshi mumaze guhura muri uyu mwuga w'u video vixen bakabivamwo. Abenshi muri bo bakubwira ko wabivuyemo kubera iyihe mpamvu? Bamwe hariho bamwe mbo binjira makajya kazi bavuga jewe nyimbiki kiraka kici reka ndagikore ko atamahera fisi. Urumva ugomba ugikore kubera atamahera ufise ntabwo ugomba ugikore ngo ni kubera arakazi kawe uravyumva. Nuwundi avuga ati jaka nakazi kanje negerezwa kuvuga ati akazi kanje ndakuba nk'akazi ariko uvuga yuko njewe iki kintu ndagikoze kubera nkenye. Urumva hariyo bamwe babikora akaca bagwa. Nenda kubaze Gentil wewe ntari amahera uronse woca ibiva nk'ibibi ko wewe nawe uvuga yuko utabikora ngo ni kubera ukenye ntari amahera yaronse woca ibivamo abo noca nabivamo nkacangira rero societe yiwanje. Ukacugira iki? Societe yiwanje ba vixen Wojikreya hamwe jewe ba vixen je ndabahereza agaciro kabo uravyumva nkabagira shopping ama photoshoot Instagram ya buri muntu wese byose nkabikreya je noca ndabihagarika hama nkaca ndaba nka yindi business naho nokora yo business ariko nkakora ikindi kintu nzi ko kineza imbere ariko ntuvyibagire navyonyene. Vyibagirwa none no vyibagirwa none ninze ndonka amahera nawe crazy. Benda kubaza video ya mbere watanguye kujamo vyagenze gute yari yande umuntu yakubwiye ati yari ya B-face iyi umuzingi munini urayibona bijyanye niyo ya mbere ka imwe ariko na cut loose niyo ya mbere kweri niwe bigusavye cyane. Twebwe narindi muri timu yavuze timu yanye muri bangaye turarunyika amafoto aratubona aravuga n'amahera duhereza aratubwira nano duhurira byose turabivugana hama twahuriye ahantu bitwa ALVIN SMITH urahabona ahantu bitwa baba kwa ALVIN SMITH ugatereka basket niho ijya video naho nyene yakora hajya nyene niho twahuriye twese ukiri muto nari nkiri muto oya mvuga ndakubatije ukiri mutoya indoto zawe zari zo kuba mu video vixen nyene? Indoto zanje jewe zari zo kuba umustar. Kuva kera kiri mutoya ashaka kuba umustar mu bohe buryo umustar mu bohe buryo? Kuririmba Najya buratse kuririmba ko yeri tutabishanye
azi kuririmba n'ukuri. Tugira ka kapera twumve ko tutari kurabesha. Okay. Sigaho ndagukunda rimwe gusa ariko simbona ukuntu byakira uzi ko ndagukunda nta wundi fisa atari wewe Ibintu sivya. Rindira kwa rindira. Ibyo bintu sivyawe brema. Rindira. Byari bincanze. Okay, twagiye ubu tubeseri. Narakunze umuhungu aranyanka ashushanya ko ndiko ndamubesha ndamubwira ko ndamukunda igihe kitari gito ni hamwe gusa hamwe nyene umuntu Chanti ibintu sivyawe. Reka. ari indirimbo nari nanditse gusa igomba kumera uko nyene. Yari true story none umuhungu yarariho wari warakoze. Gusa twarahebanye kandi naramukunda naramuririmbira yaramara ko n'umuntu ushimishije hewe amwe nyene mama wanje ndamupresenta ndamubwira afise umusheri ndamukunda gusa mama nyene yarambwira wowe wakugira indi present umuhungu wowe bikujemwo gute wewe kuko hataragera ibintu by'inkundo wowe urabizi wewe gusa nyene narangiye nyene mpemukiwe nyene ndiyakira ubu nyene ndodaho nyene jewe nyene ngoma nibera umusanize ndaririmba kweri. ALVIN SMITH musanzwe mukorana mu clip agiye atandukanye ubu tuvugana ari muri Kenya. Cyangwa warayimenye? Ntago ari muri Kenya. Ari he? Sinzi nk'abantu baguma bamwihenda ko bavuga ngo ari muri Kenya. Ari he? Nari muri Kenya kweri. Nari muri Kenya ari mu Rwanda bagiye bajanye n'umudemara aho muri Kenya gusa ni kwera abantu nyene cavuga ngo yagiye ntago yagiye muri Kenya jewe yarambwiye byose arambwiye yuko yibereye mu Rwanda nyene kuko ariko aragira nyene udufilme nyene duto ariko ko akene kugira societe yindi ari kubera hariyo film iraho bariko barakorera hariya n'umudemora yitwa Ketia uramuzi ujya mu gufu ujya rero ujya ugikura ujya mu gufu ujya rero uko mubona ujya niwe bariko barakorana ibiganiro hariya bariko barakorana amafilme gusa wewe yamusanze mu Rwanda ALVIN ni yatangiye gushika mu Rwanda nawe ujya mudema ava muri Kenya amusanga mu Rwanda ije nango bavuga ngo ALVIN SMITH ari muri Kenya nta uri muri Kenya ALVIN SMITH niyo shoborega muri Kenya niyo hashobora kubera iki muri Kenya urahazi niyo hashobora muri Kenya mu bisanzwe haba abantu bikomeje bikomeje mu buhe buryo bikomeje nyene kufata solution ku mwanya wayo utategure none nka ALVIN SMITH nabane n'umujangwe nko kugenda adusize mu bisanga nk'ubu nyene jewe igisusu canje na namwe kitari ubu muntu nabona atazi imbaga zanje ndabona atazi ino ukungene hameze hewe ALVIN yabigize none none twabye twambare kurya ariko muri abana n'amafaranga mwavuganye arabakwiziriza muraja muri rya clip ego gusa niwe yatwambitse kurya ko yari yo creation benda kwazeho gukibazo irya ndirimbo muri ko murayikora ntimwibaze ko ishobora kuzoba kwegera ku buryo nk'ubutungane barondera nka bimwe byaba kuri warege oyaha kubera icambere na mbere irya ndirimbo ni hamwe nyene abasani bibana mu mutwe basani baribana mu mutwe none irya ndirimbo nicaye ikintu kibi kirimwo nicaye ikintu abantu batirigo bapostinga sibitembere si yose unja muri Facebook abona umukobwa ari gusa none hajya hari bishasha byo babiri mu hajya umva
hari abantu bavuga yuko ubutungane bwabarondeye inyuma y'ijya clip vyoba ari vyo canke sivyo? Ubutungane ko bwaturondeye bwari guhera kuri jewe. Iyo bwari kuturondera bwari guhera kuri jewe, nta muntu numwe barondeye, nta muntu numwe, kubera bijya n'ibintu bisanzwe. Irego uramenya turi muri 2025 nk'ijya video ya ALVIN SMITH kujya kuntu twari twiyambariye, murashatse ajya no kwitamburikira mu ibarabara yimereye kujya kayumva muri alezi none cembere rero n'ibintu je nigeze mbere no kwiyumvira ndabati basi niba duhereze basi umutekano ukwiye batwirekere nyene twiyambarire neza ajya wambaye neza ajya bijya renda bikunda yo ko bumva uri jene ndi umuntu wa mbere jewe numva ko ndambiwe no kwambara ikintu kiguma kimbuza amahoro. Jewe ndi no munzi wanje hewe nicarira ku gitanda nimereye uko nyene no muri salon nguma nzunguruka tana kimwe nambaye nigaragarira nk'izo muzi aho zakujene inge ko nandi twavana mpfa gushika ndazikura arumva umenga biriko biranje na hama ngiyo bishitse akaza umuntu ukuramutsa surprise ndamuhereza karibu ko nibisanzwe none ko atashobora kwiyihana ashobora guciye mpaka ibiganiro atashobora kuyiha vrem ivyo n'ibintu bisanzwe cyane dusa n'abasozera uyi 2025 umaze gupanga ibi amaclip angaho uzojamwo twitegize n'izi nk'uko mbere mfise video zitatu imwe ya Satbi kubera Fizo wewe n'indimbo yarayiturungikiye azopfa gusa kudema ngaha mu Burundi cyo dukorana video nawe uravyumva. Ubundi nawe ni Dramati bafitanye indirimbo na Voice gusa ni kubera nyene vyagoranye gatoye Dramati burya nawe hari ukuntu yashatse kuvuga ngo yahombye ataruhomba abantu babonye yagize hajya nta ruhombo Dramati novuga ko yagize mwiyashu ya Voice uri sure koko ataruhombo yagize none gashahu none haburi kino rya video kugira none ayireke isohoke. Iye video twakoranye na Voice nawe yene hagiriho irahari sinzi impamvu rero sinzi yo sango usanga atamurishe neza Voice acara mu buziyo ndirimbo ntuyirekure ndavyibaza kubera twayikozeho nyene show yaheze ndimbo nyene y'amapiano itesa gusabwo narumewe Dramati kweli sinarizo nshaka gushobora indimbo y'amapiano ndamuzi nawe yene mu ndirimbo meze neza gusa nyene congereza ni cinshi cyane oya nibaza yuko Dramati arazi gupanga ibintu vyiyo ibanze yinjire mu bantu azoca yisohora si kwinjira mu bantu gusa ari umuntu azi yuko binagomba kubitwara naba nk'ukwa mbere mbiri indirimbo ubunyene wovuga iri kwiravuzwa ha hose wovuga atari indirimbo yo mu mwaka uheze. Hari indirimbo shashoheruka kumva yo mu kwa mbere nyene iri kwiravuzwa hose ko nizihari izihari zose nk'ijya D1 ijya anantuzenya na best mic nuzenya uramubona ijya ntiyasoye mu mwaka uheze indirimbo nyinshi z'abastari bose ntibasoye mu mwaka uheze abastari benshi basoye mu mwaka uheze kwa mbere ko turi tariki ngenda turi tariki 6 mizo tariki 6 atanu umusitari numwe ari yumvira gusora indirimbo yahitse kamurindire satu bagomba bahomora ni target zabo Dramati ndiko ndamubwira ashatse ujya yosora irya ndirimbo yiwe bari kumwe na Voice kubera satu biyo ndirimbo yo niyayisohora abastari bose bazica babanza kwanza barindire gato babanze kwanza bapowesha ikorwa ca satu pikirengana none satu bashaka kubana kuriya mu kumuvuga Beru jana umuntu ahimbaye gusa ahimbaye Chantier kana gushimire cyane sezera abakunzi bawe hari umuntu yamwenda baramutse n'umuntu nyene w'umusani ariko yambwiye gusa ndabaramutse ko azoza ngaha kuri TV Tech TV abaramutse abibwire vacane muzomubona n'umusani nyene mushasha muzomubona so ugira umunsi mwiza rero
ndakunda gutwenga amabayi mugira ibihe byiza ndabakunda cyane ubu narahinduye izina nitwa Sabigel Sabigel urabyumva kubera ndi Sabigel nyene urabibona mugira ibihe byiza ndabakunda cyane mubashe kumvuga neza ko ndakunda no bamvuga neza byo mumvuga nabi sindabikunda binci intege bizu